Yesa reka ndakuramutse nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri hose ibintu ari fresh kabisa uno munsi urabibona neza yuko naronse amahigwe yo kuva muri studio yanje uno munsi ndi muri studio yitwa Njombere Record narakubwiye yuko uno mwaka wa 2024 numwaka yuko jewe Ndimu nzoza ndakora ama interview n'abaririmbye aho bazoba bari hose uno munsi rero nagendeye naronse amahigwe naronse makibali cyo kwinjira muri Njombere Record nimwe mu studio akora neza yari mu ntara nziza ya Rumonge ushobora kunyita Sule S Ndimu big up sana karibu sana kuri channel yawe ya Sule S Ndimu hari nimero ngaho hasi ubona ziko zirarengana ushaka yuko nzagukurikire ushaka yuko jewe nzoza tugirane interview na wewe aho uzoba uri hose basi twandikire kuri iyo nimero ubona iri kwirarengana ngaho kuri WhatsApp alafu na mimi nikutafute bana niko na Njombe au niko na Nkobi Mwami Classic ni production urayibona studio uno munsi twagendeye studio yiwe ni studio itwa Njombere Record urayibona ibintu by'amateka imaze gukora indirimbo nyinshi zitandukanye tuza rero kuyaga na Nkobi Mwami Classic asanzwe ari umuhinyanyuzi kandi asanzwe ndetse ari umuririmbyi uravyumva yuko aronka umwanya wo gukorera indirimbo abandi baririmbyi bien sûr que oui agakora n'indirimbo ziwiwe man bana mama ya safi kaka vipi uko poa meze neza uko fresh ya niko poa namshukuru Mungu niho duha ikaze none muri studio ya Njombere Record bro ya karibu cyane ndagiye ko mwagendeye lakini ona mbona ibintu vraiment ni noire wewe ukunda ibintu vya noire man ya Ngobi wapi ni design gusa niyo nabonye nyene no shiranga bana jamaa nakwambia ni design tu ni design vitu ya noire vitu ya black say atujue kama Njombe ni vitu ya black bana ku bantu basanzwe batazi iyi studio yawe iherereye hehe neza na neza ya studio yanje iherereye kwiteba munsi ya mbogo kujya kabiri niho iherereye yes kwa mbogo umanutse kujya kabiri ukatukata ukuboko kukujyo unafuka ya mukuboko kuburyo arakara rushika ko akararo karenganye niyo nzu ya mbere iri haruguru yibarabara studio yawe Njombere Record ifise imyaka ingahe kirakora canka ameza ngahe ya umwaka n'amezi abiri ko ndibuka twatanguye mu kwa kabiri 2022 ya 2022 niho twatanguye ibikorwa banagwe ibikorwa bimeze neza kubera abaririmbyi turabaronka bivanye n'ukuntu dukora akazi ya uti rero ubu umuntu ariko araraba indirimbo zawe umaze gukora canke umuntu ashaka kwibaza ati indirimbo ya Nkobi canke muri Njombe umaze guproduza ikagira hit ni indirimbo yitwa gute ya indirimbo ya mbere natanguye gukora ikampizina ni indirimbo y'umugwi Band Family kuko yarashoboye gutahukana agashimwe yaronse ikibanza cya kane muri Izere Award iyo niyo ndirimbo yampaye indirimbo yampaye izina nakoze ni remix y'indirimbo yiwanje nyene yitwa Ndumuhatari yerimo abaririmbyi 8 niyo yarampaye izina ni nyinshi zarabaye nyinshi ariyo yaririmbiwe n'ibituronsa hariho indirimbo ni nyinshi cyane muri zo ndirimbo zose akuna atamoje umesema indirimbo yiwawe nta ndirimbo yiwawe yakoze iri hit wakoze iri hit iwanje nayivuze yo Ndumuhatari nashikije abasani benshi hamwe n'iyitwa Merida Merida yo niyo yatumye yarampaye izina cyane uburyo nja no gukora concert muri Dubai ndakeka muravyibuka yes wagiye gukora concert muri Dubai man byari byo wagiye muri Dubai aho ulikuwa tupiga tuchengala mama bana huyu jamaa anazokuwa tupiga usiwe tupiga brother ulienda kweli Dubai ama ulikuwa ni uongo nilienda na imani watu wanafuatiliaga nani Facebook yangu waliona kwa sababu niliposti kipindi nilikuwa kule nara postinze ndi hari anamaze gushika fresh yo ngoja tumulize alienda Dubai kwenye ukumbi gani show ikuriye kuri palace ya twite palace basi kuko mdazi muri Dubai hakuna makumbi kama hizo huko kwetu za ovyo palace itwa gute place twakoreyemo itwa Deston Beach no akoreyemo igitera itike yari kwinjira nanga hari kwinjira yari 5 million ku nani VIP inani yo munsi yari 2 million
Oya huyu jamaa tujapigwa tumepigwa. Atueleke tike y'indege. Ipo tu, ipo home hapa, ni jobu tike ipo. Bale, huyu jamaa anatupiga jamani, atupiga. Huyu ndo anaitwa Uncle B Mwami Classic canke ushobora kumwita Njombere Record. Mani, ku bantu bashaka kuririmba muri studio yawe Njombere Record, bigenda gute na mafaranga ngaye? Tunafanya promotion lakini hujanilipa. Sio. Kwashaka kuririmba kuko ndibuka tugitangura akazi. Yari nka promotion twatangure ku mafaranga 30, ariko ku bikorwa byagiye birakura nukuntu abantu bumvise twagiye turakora promotion yaraheze, ubu dukorera 50,000 audio. Ndio dukorera ko. Audio 50,000 ni kuvuga ko kuri gospel na profane music vyose ni 50 audio izi z'abasani zisanzwe atari gospel. Gospel ni 100,000 ibihumbi jana. Okay, wavyumvise gospel ni ibihumbi jana, indirimbo zisanzwe ni 50,000. Bana tuingie ndani ya mwaka sasa mpya, umwaka wa 2024. Bro, uno mwaka wewe ipanze gute antake Njombere Record? No kuvuga umwaka ukuntu uvuga na panze Njombe vyahereye muri uwo mwaka uheze. No kuvuga twaratumye ivyuma bishasha, no kuvuga bizonshikira itarike 20 z'ukwezi kwa kabiri. Niho bizoshika ivyuma bishasha. Ndakeka ibintu bizo bimeze neza kubera azubaho hiyongeyemo ibindi vyuma, ariko byose ndashima Imana kuko gato karakura ibi nivyo vyaye ibindi vyuma. Yes bana, tuulize swali la udaku. Turi muri studio bana, Imana msidichanganye kidogo. Turi muri studio Njombere Record. Tugende rero gato tubwiye ati gato karakura akayi gakura. Yes, carte sound tubona hajya ukoresha mu kuhinyanyura muziki mu kwakira amasound patati yiwe ari ku mahera ngaye. Igiciro iyo carte sound ukoresha nga muri Njombere Record. Igiciro iyi carte so isound card iri ku 2,000,000. 2,000,000. Inkwano man. Niyo twayiguze. Hanyuma ordinateur mukoresha? Ordinateur dukoresha twayiguze irake 8. Izi saa zindi bakoresha muri secretariat man. Ni i3. None i3 ntibakoresha muri secretariat? Bakoresha zimwe za amadere zimwe, ariko birashoboka biravana na ma secretariat yari. Nagira ngo muri studio bakoresha nk'ama iPad, ma Mac. Studio nyingi ariko ibyo twatumye nivyo nyene biri professional nyene nk'ivyo abandi bakoresha za marika, kuko twarabe akarorero nko muri Dubai haro studio twashoboye kwinjiramo dusanga n'ivyuma bakoresha n'amaklavier saya y'insinga twe dukoresha. Niyo mpamvu twaciye dukora commande hari bizoshika itariki 20 z'ukwa kabiri. Yes, wanakuambia new kazi na vifaa vipya. Sio. Na hela ipo mwanangu. Maisha si Mungu anajalia. Unaona sasa. Ndio maana uko na rangi bro. Wewe vipi? Mungu anasaidia. Merida la kunenepesha blaza. Tuambiane. Imeenda hiyo. Yes, imepita hiyo. Bana, tugaruke gato ya mu bikorwa vya muziki. Uncle B umwaka uheze wa 2023 warashoboye gusubira mu indirimbo ya Natasha uronka agashimwe. Wavyakiriye gute man niga, urashaka kutubwira mbele ya kamera akuone Natasha umubwiye gute? Natasha icyambere naramushimiye kuko narakoze ijya cover, sinanize yuko umpa agashimwe. Ndayikora ndayiduza, ariko ndagiye kubona nabonye yarayipostinze kuko abasani maze gukora amakava ni benshi, ariko nta numwe yari bwa postinge. Kandi babarundi guhera akaroro nko kuri D1 narakoze cover yiwe Marira Fizo, narakoze cover yiwe, ariko kandi barazibona Superman nta numwe yigeza posting, ariko nashimiye Natasha ukuntu ayipostinze akanampa n'agashimwe, narabyishimiye cyane. Yes, ati wakoze neza baramushimira. D1 ntiyagushimiye, Big Fizo ntiyagushimiye. Ni wibaza ni kubera iki batagushimiye abo babiri? No kugara kwabo aho ilikuwa vipi? Sinzi impamvu, niyo mpamvu nshimira Natasha cyane ko yakoze ikintu abandi batari bigere bakora. Amafaranga y'ibihumbi 300 yamuhaye, yaraguhaye mani, tusemeshe kweli, yaraguhaye niliziona. Wayakoresheje iki? Ibihumbi 300 yampaye. Sinovuga ngo naguze impene ngo bukwavu, nayongereje muri projet nari mfise y'ivyuma, niyo narayashizemmo nayo nyene. Amakuru amwe twaronse nuko ngo Natasha hari ibindi bintu yakwemereye mu nyuma yaho kuguha yajya amafaranga 300, nivyo? Natasha no kuvuga ikintu yakoze, yambwiye ati jewe uko umwaka uheze ndakora Partie, ati haragashiya kandi gashima ndaguteguriye iyo Partie nzoyikorera kuri Mawimbi, ati nzokubwira, ariko nkeka umwaka warangiye
ariko si sozi ngakatatama labda ariko arayipanga kuko yambwiye yuko azontelefona ndakeka azontelefona yarabinyemereye vraiment nivyo. Yes, asante sana. Urumva yuko amahirwe aguma abanda abameza kwa Uncle B Mwami Classic. Yes, nakwambia ni Njombere Record.